Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudahengesheje gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Nkuko mubimenyereye tugomba tuyage kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro Mvura Muganga. Muti mbega uno munsi tuyaga kubiki? Uno munsi tuza kuyaga kubijanye n'ingwara zifata imitsi nsoza bwenge. Muramaze kumva umuntu akubwira ati ujya mugwayi bamubwiye ko uza kuraba umuneurologue. Muramaze kubona kenshi na kenshi iyo umuntu yabaye paralizi ahagira igihande kimwe kidakora bamubwira ngo urarondera umuneurologue. Hari abantu babagwa hanyuma inyuma yo kubagwa ugasanga baragize ingorane, ibihimba bimwe bimwe ntibiriko birakora neza, ukumva bamubwiye ngo uragenda urondere umuneurologue. Mbega umuneurologue avura iki? Mbega izo ngwara zifata imitsi nsoza bwenge ziri ubwoko bungahe? Ibimenyetso vyazo nibihe? Mbega ziravugwa zigakira burundu? Kugira ngo rero turonke umuco wo kumenya neza na neza ibijanye n'umuneurologue n'izo ngwara zifata amanere canke imitsi nsoza bwenge, twaciye tuja ku bitaro Kira Hospital tugiye kurondera muganga Aloise Kamwenubusa yanonosoye kuvura ingwara zifata imitsi nsoza bwenge. Atangura twidondora, Dr. Aloise Kamwenubusa ninde? Dr. Aloise izina ryo mu muryango yitwa Kamwenubusa. Nitwa Kamwenubusa Aloise, ndumuganga nahejeje medecine generale mu 2020. Hanyuma uwo mwaka nyene mu kwicumi ndatora ikibazo cyo kuja kugira specialisation, ncagura kugira specialisation muri ibi nyene vya neurologie, ariko ndafatiza kuvuga nga nagira imyaka 3 aha mu Burundi, ndagenda mu Bufaransa ndagira imyaka 2. Twatanguye tumubaza kugira ngo atubwire mbega ubwoko bw'ingwara zifata imitsi nsoza bwenge ni bungahe? Izo ngwara ziri ubwoko bungahe? Atubwira imice 10 y'izo ngwara zifata imitsi nsoza bwenge bita amanere. Hariho benshi bakunda kuvyitiranya bakavuga yuko umuneurologue bakumva umengo bijanye na nere, nko kumengo umuneurologue kivuye mu izina nere. Bo nivyo, amanere ni igipande kimwe mu vy'umuneurologue ashobora kuvura. Umuneurologue ni umuspecialiste w'ingwara z'ico bita système nerveux. Système nerveux rero igizwe n'ibice bibiri bikuru. Hari ico bita système nerveux central, hari mu bwonko, hari ico bita moelle épinière, sinzi ico ngere no cita mu Kirundi, ntazi nzi tuzorirondera kumbure. Hakaba rero na système nerveux périphérique, ari nayo benshi bibaza ko umuneurologue avura gusa iyo yagwaye. Iyo nayo bigizwe n'ivyo onye mwe muvuga ko ari amanere canke imitsi nsoza bwenge. Ariko ubundi mu bwonko ivyo bita amanere nta bihari, ahubwo gusa hariyo amaserire nerveuse. Naco gituma umuneurologue iyo kipa de ma système nerveux, kuvuga là où il y a les cellules nerveuses ziri ubwoko bwinshi zizwi cyane bakunda kuvuga n'amanehone. Rero urumva ko tuvuga amanere gusa twoca tuba tuvuze agapande gatoya, kandi hari ibintu byinshi mu mutwe atari amanere, ahubwo bavuga bita amafeso, amavoi canke tractus muri moelle épinière. Ariko amanere nyezina ari muri iyo partie ya système nerveux périphérique. Mu bisanzwe ama maladie neurologique donc umuneurologue avura, tugiye turavuga imigwi mikuru y'iyo ngwara n'ikiyitera, niho noca nzanagirwa ko n'ibimenyetso kumbure. Hariho rero ama maladie neurologique bita d'origine dégénérative, no kuvuga degenera, urumva harimo akantu gusaza. Uwo n'umugwi wa mbere rero ni gihe amaserire nerveuse, amaneurone aba ariko aratakara, kandi yatakaye ntaronka ikiyasubirira. Uzosanga izo ngwara ikizerekana ni ba bantu usanga batanguye kuza baribagira, akibagira aho yabitse ikintu, akibagira ico bavuganye n'umuntu, bakagira mbere na trouble du comportement, bakasigara bitwara nabi, agata n'impuzu. Hariho n'abahora babigwara kenshi, ubiravye ibimenyetso ukabona ko ari ivyo, muga ntibaje kwa muganga bibaza ngo kumbure barabaroze n'abasazi bimwe n'ivyo. Uwo n'umugwi wa mbere, ibimenyetso bikuru bari ivyo kubera ubwenge buca bumera nabi ntasubira kumera neza. Umugwi wa kabiri novuga ni za ngwara usanga bavuga ngo ni d'origine génétique.
akaronda. Izo o zirahari nyinshi muri neurology. Hariho n'intandara cane cane z'abana ziva ku karonda, kandi kenshi hari aho zikira, hari aho zitakira. Intandara nazo murazi ibimenyetso vyazo, benshi bazi cane zirya zifata umuntu zimudadaraza, ariko ziyerekana kwinshi. Hariho n'umuntu ashobora kuza bivana n'ikiba cabiteye n'igipande kiri mu mutwe cashikiriwe naho hantu hari ico kintu bita hyperactivité neuronale. Iyo hashikiriwe parti ijejwe kubona, nk'akarorero umuntu ashobora kuza arabona ibitari vyo, akaza arabona ibikoko birenganye atabihari, akaza arabona abantu, ivyo bita hallucination visuelle, canke akaza arabona fu akanya gatoya bigahera, bigasubira urumva ugasanga ntigeze adadara, ariko aragira ivyo bita crise epileptique bivanye n'uruhande ruba rwashikiriwe, canke akaraba agata ubwenge nk'iminota 3-4 agasubira akagarukana ubwenge. Ni vyinshi. Izo zari intandara ziri ziba zivuye cane cane kuri iyo genetique. Hariho nk'iyindi ndwara bita maladie de Huntington, nayo nyene ni indwara genetique. Hari ico bita la cole de Huntington, usanga umuntu ariko aragira amamuvuma atariyo, atumvikana, ugira uti none ibintu bifashe nk'amashetani canke n'ibiki. Hariho rero izindi ziva ku ma infection. Ngira ngo wari umaze kumva muri yananga bavuga ngo umugabo mubuje we yananiye ngo ahengera ndaryamye amakofa akayaga, ikiruzi kayaga. Urumva bagaca babandanya bavuga ngo mbere ngo arandukiza n'indwara y'ibisazi imwe bita malaria. Uriko uramwumviriza utabizi wogira ngo ariko arabesha, kuko malaria imwe gatera ibisazi, ariko haragera nk'igihe malaria igashika mu mutwe baca bavyita neuropaludisme. Umugwayi akagira agata ubwenge, agasigara atameze neza na gatoya, naho mvugisha atumva, atagira iki. Nk'iyo ni maladie neurologique, mugabo ibivuye kuri maladie infectieuse ari paludisme. Umva système nerveux ibishikiriwe. Hari ivyo bita meningite, usanga hariho microbe yaduze igashika mu mamenenge. Amamenenge ni utu envelope tukikuje système nerveux central ya cerveau na cervelle, tronc cérébral hamwe na ca kintu navuga mu epinière. Utwo rero tubaye infecté, naho nyene système nerveux ibishikiriwe kubera iyo infection. Hariho rero ama infection menshi atera umuntu kurwara indwara neurologique kandi zavuye ku ma infection. Uwo n'umugwi wa gatatu. Umugwi wa kane, hariho indwara zifatira mu mitsi, apana imitsi nsoza bwenge, ahubwo imitsi itwara amaraso, amaveso. Akarorero kazwi cyane ni AVC. AVC mu majambo yose ni accident vasculaire cérébral. Uvuga biza nyene nka accident, biza giturumbuka, hanyuma ibimenyetso biratandukanye. Benshi bakunda kwibaza ko umuntu waca baparalize uruhande rumwe, ico nico kimenyetso bakunda kuvuga, ico bakunda kubona, kandi nico bakunda kubona nivyo. Ariko hari aho bishika ugasanga byose biba bivanye. Ivyo rero vyo mu mitsi ndagusiguriye gatoya. Swate umutsi uraziba, amaraso ntasubire kurengana. Swate umutsi uraturika, ariko ndavuga umutsi utwara amaraso agaca aseseka ku ruhande, akagira ikintu kimeze nk'ikibuye bita kayo, abavyita hematome mu terme z'ikiganga. Hama rero bivanye naho ico kintu cabereye, iyo accident yabereye, ndiko ndavuga mu mutwe, bivanye naho uwo mutsi vyabereye ko uri, amaraso dufate nkazivye, amaraso yaduga hari hadashika, ukamenya yuko amaraso nayo niyatwara umwuka mwiza wa oxygene, ni utuma tubaho. Amaserire nerveuse atari kararonka oxygene muri uwo mwanya, haba haciye umwanya munini arabora, urumva aboze ni harya uca usanga ivyo bita ischemie canke infarctus cerebral. Ni ukuvuga ko ico gipande bivanye n'ico gikontorora ku mubiri, kuko ubwonko nibwo bukoresha umubiri wose, bivanye n'ico kijejwe, ico kijejwe nico kigasubira gukora. Vyashitse muri zone ijejwe rangaje kuvuga, umugwayi vyanka ko avuga, simpaka agire paralizie. Vyashitse muri zone z'inyuma zijejwe ibintu vyo kubona, umugwayi arashobora kubona akabona igipande kimwe, ikindi gipande atakibona, kandi amaso yiwe akanura, ari kubera gusa komande
atari hari kandi ata pararizi n'imwe yigeze agira. Umva rero ni ibintu byinshi gusaba hari ikimenyetso gikunda kuboneka kenshi abagwayi n'abandi bantu atari abaganga bagaca bigira yuko ari ivyo. Uwo wari umugwi wa kane w'izo ngwara. Umugwi wa gatanu hariho ivyo bita maladie métabolique. Maladie métabolique mu bisanzwe nk'umuntu agwaye hepatite igitigu, kubera yuko hariho produit chimique yitwa ammoniaque idasubira yahora iba metabolize mu gitigu igaca yidugira mu bwonko. Umugwayi aragira ivyo bita encephalopathie hepatique, kuvuga bari ingwara yavuye mu gitigu hakaba iyo produit chimique yagiye mu bwonko itategerezwa kujayo igaca imutera ibimenyetso vyo guta ubwenge, urumva no gupfa barapfa. Canke nk'umugwayi afise insuffisance rénale nka karorero, hariho ikintu bita ure. Ico kintu bita ure umuntu afise amafyi gakomeye aragihingura neza kikagenda, ariko amafyi adakomeye ico gica kija mu maraso kigaca kiduga mu mutwe, agaca agira ivyo bita encephalopathie urémique, kuvuga ni ure yabaye nyinshi iduga mu mutwe itategerezwa kuduga. Umugwayi agaca agira ibimenyetso vy'abantu nyene mu mutwe hatameze neza kubera ivyo. Canke hari ibindi bita maladie toxique biyentoxika, bakanywa ibintu bikaduga mu bwonko. N'inzoga zirimo, nk'umuntu yanyoye inzoga nyinshi agatangura kuvuga ibitavugwa no gukora ibidakorwa, yagize intoxication alcoolique, rero yo zaduze mu bwonko zica zerekana ibimenyetso vyo mu bwonko. Ivyo byose biba ari atteinte neurologique iririye kuri ivyo bintu. Hama hari izindi ngwara badakunda kumenya cyane bita maladie auto-immune. Auto-immune urumva akantu ka auto menga nyawigarukako, twara twiga ibintu bya nyawigarukako mu Kirundi kera. Hama immune naho urumva mu kintu ca immunité, système immunitaire, no kuvuga abasoda b'umubiri b'umugwayi barashobora kwitiranya les constituants de l'organisme, donc uduparti tumwe tumwe tw'umubiri bakabitiranya n'icaje kiva hanze kije gutera umubiri. Nk'akarorero hariho ingwara bita syndrome de Guillain-Barré, abagwayi bayigwara atangura agira ibinyanya mu maguru bikaduga n'inguvu mu maguru zikagenda biva hasi biduga gushika hariho nawe bishika mu minsi gakoresha amahaha ugasanga barapfuye kubera bidakunda ko bahera. Rero nk'iyo kenshi umugwayi aba yaragwaye nka grippe canke akantu k'aka infection virale kavuye kuri virus canke ko mu nda. Rero kubera yuko microbe yinjiye mu mubiri ijana ico bita antigene, système immunitaire no kuvuga abasoda b'umubiri baca baca bagwira bakaja kurwanya ico kintu kije, numva bari umurobe konovyi. Rero iyo ngwara naho iba yarakize, hariho ibintu mu mubiri biba bisa na za antigene za ya ngwara. Abasoda b'umubiri barashobora kuvyitiranya bakibaza ngo ni ya ngwara igarutse kandi ari constituents z'umubiri. Ugaca usanga rero umuntu aragwaye kandi ata kintu kivuye hanze kimugwaje, ikaba maladie neurologique rero d'origine auto-immune. Rero n'iyindi iri buraya cane ino naho nyene zirahari gusa amakasi menshi bita sclerose en plaques, nayo nyene iri muri ivyo nyene vya auto-immunité na maladie inflammatoire. Aho n'umugwi wa gatanu ngira niho tugeze, ahubwo wa gatandatu. Umugwi w'indwi turiko turatera tumera nk'abagira umva na ibimenyetso ndiko ndaza ndabishiramo. Izindi ngwara ni maladie tumorale, amakanseri yo mu mutwe naho nyene arajaye, umuntu akagira ikivyimba mu bwonko. Ibimenyetso vyacu yari kinini kiba kitwaye espace kitategerezwa gutwara, yari occupé n'ibindi. Umuntu agwara ashobora kugira ivyo bita syndrome d'hypertension intracrânienne, umuntu akagira pression nini ya mu mutwe. Urabona mu mutwe uriko amagufa atakweguka, amaze kuba adakweguka hagaca hiyengeramwo ibindi bintu. Urumva umugwayi arameneka umutwe, aradahwa, arashobora kugira bimwe vya pararizi mugaho itaje gitumbuka nk'iyavese iza bukebuke n'ibindi bimenyetso bijiyo. Hama hari ibindi maladie traumatique, yatemvye akagira traumatisme crânien akarorero, ubwonko burashikirwa, si ubwonko gusa, arashobora
kuvunika uruti rw'umugongo, akamanyu k'igufa kagakora kuri ya moelle épinière, ivyo munsi y'aho hantu vyabaye ugasanga ntibiriko birakora. Hama rero hariho n'izindi maladie carentielles umuntu aba abuze nk'ikintu nka vitamine B12 cane cane niyo ikunda kuzana amamaladi neurologique iyo idakwiye mu mubiri, ugasanga umurwayi agira vya bindi vya binyanya, agira ya pararizi, hanyuma n'ibindi bimenyetso bivanye naho amaserire nerveuse atari kararonka neza vitamine B12 kugira agire constitution iri normal. Hariho n'izindi rero zitazwi ico ziva. Ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza, mbega izo ngwara zifata imitsi isoza bwenge canke amanere, ibimenyetso nibihe? Umuntu yomenya gute yuko agwaye amanere? Umutwe uje giturumbuka, atasanzwe afise iyo antecedent ariko zarameneka umutwe bigenda bimwe vy'amamigraine n'iki navyo ni neurologique, mugari kenshi umuntu arabimenya akabana navyo akaba afise n'imiti yo kwivura, ariko iyo bije bitahora bizi ukameneka umutwe utahora umeneka uri umuntu akuze, aho no kuja ku neurologue niwe aca amenya ibibazo akubaza n'ibindi bimenyetso arondera kugira yikeke ingwara kanaka aca gutuma n'ibipimo bihuye. Iyo wagize pararizi, iyo yoyo benshi barabizi, naho wogira pararizi y'ikiganza, ukagira pararizi y'ukuboko, y'ukuguru canke y'amaboko yose, aho no kugenda kuraba neurologue akagufasha. Iyo wagize kutumva, bagukoze ukikora ko ntiwiyumva ukamenga uriko ukora ku kuboko k'uwundi muntu, ahariho hose ivyo bintu vyumvise woja ku neurologue. Hariho n'ibindi ivyo vyo gutangura kuza umuntu aratakaza ubwenge, bugenda burayamira buke bukavuga ibintu bitumvikana, kenshi bakunda kuja ku psychiatre bibaza ngo ni ingwara bimwe vyo kugenda ingwara zo mu mutwe. Ariko kenshi iyo ari umuntu akuze biba biriko bizanana kuri kwa gusaza kw'amanerone, aho nyene umuntu yoja ku neurologue imbere yuko aja ku psychiatre. Mu psychiatre umujako iyo babuze ikintu urwaye, bagize ibipimo bagasanga vyose ni sawa. Hanyuma hari nk'ibintu vyo kuzungurirwa bidahera, umuntu aguma azungurirwa, kenshi biva mu mutwe, naho nyene no kuraba umuneurologue. Iyo umuntu ariko aragira ivyo bita mouvement anormal, ugasanga amaboko arayahindukiza, ari ibintu biri inconscient, atari karabigira bishaka, ari mouvement anormal, naho nyene no kuja ku neurologue. Ibintu vyo kuburitiro birenze urugero, amatrouble du sommeil canke gusinzira birenze urugero, naho nyene umuntu yoraba neurologue kuko haraho usanga biva mu mutwe. Aratubwira kandi ingene izo ngwara zivugwa, kuko murazi yuko ingwara uko zitandukanye niko zivugwa no gutandukanye. Mbega izo ngwara zifata imitsi, zifata amanere, zivugwa n'abaneurologue, bazivura gute? Ubwa mbere na mbere hoho mu kuvura si muri neurologie gusa, n'ahandi niko bimeze. Hari ivyo bita traitement symptomatique uvura ibimenyetso, na traitement étiologique uvura ikiba cateye ivyo bimenyetso. Nk'akarorero, nk'umuntu reka dufatire kuri AVC, ni abantu batinya cane. Nka AVC umuntu ayigize, icambere cyo gukora, ibimenyetso birashobora kwevoka AVC, mugabo icambere cyo gukora ni imagerie cerebrale, ukaraba ati nimba ari AVC ni yayindi hemorrhagique yavuye amaraso, canke ni yayindi ischemique agasiga gatwara amaraso kazivye. Usanze kazivye ugasanga haracari kare, aho biteye imbere hari ivyo bita thrombolyse, bagutera umuti ugaca winjira ugashika mu mutwe ahari ka kantu kazibije uwo mutsi, kakayonga umutsi ugasubira, amaraso agasubira kurengana. Iyo bibaye mu masaha make ya mbere bakunda gufatira kuri 4:30, vyarengeje 4:30 kenshi nta kiba kivamo. Hari naho bishika ugasanga babona ko uwo muti utoyonza ako kantu kazibije uwo mutsi, bikaba ngombwa yuko bakugira ico bita thrombectomy, bakana kantu kameze nk'agasonde bagushiramo mu mitsi itwara amaraso akaduga gushika no mu mutwe, aho hahandi
hazibiye bagakurayo karya kantu kahazibije kujya kuzibura itwiro amaraso agasubira akarengana ugasanga umuntu yari pararize atavuga kubera hasubiye kuzibuka n'ingoga arasubiye byose birabaye normal hama rero aho urumva haba hasigaye kugira uti none kw'ivyo bintu vyamufashe icabiteye n'igiki ejo ntazosubira kugira iyindi ego aratomba yarakize ejo ntazosubira kugira iyindi curondera kiba cabiteye ukakivura kenshi bikunda kuva mu mutima urungika udakora neza urungika utuntu amaraso yavuriranye akagenda aja kuzivya imitsi yo mu bwonko uraba rero ukavura n'ico kintu kibitera kubera utakivuye ejo canke hirya y'ejo uwo muntu azosubira agira iyindi yavese yoyo kumbure bimenyetso bitazozimangana azoca aguma ari pararize canke kumwica navyo birashoboka hari izindi ndwara rero nk'intandara nico kindi gikunda kuboneka cane umuntu agwaye intandara kenshi umengo kera baravuga ibintu umengo ni ibintu vy'amashetani n'iki ariko ni indwara izwi hariho imiti tubaha bafata yo kugira ngo intandara zizokire burundu n'abariko bazotwumviriza bavyumve neza no kugira ahubwo amakrize yahora agira y'intandara agabanuke mu bwinshi no mu mwanya mara umuntu yahora agira krize nka rimwe mu ndwi basapfuma agira krize nka rimwe mu kwezi canke rimwe mu mezi 3 kupapa rimwe mu mwaka mugabo gukira vyovyo ntibikunda gukira burundu biragoye hariho abashobora gukira burundu iyo icatera izo ntango hariho abana nababwiye yuko epilepsy y'abana abatari bake zirakira hari n'abandi zidakira hari ibyo bita ama epilepsy autolimite donc hari limite dans le temps ahera ariko hariho nk'ukuze afise ikintu akavyimba kari mu mutwe kagira gatera ivyo bintu vya epilepsy iyo bakabaza bakagakura birashobora gushika ntazosubire kugira izo krize ariko ijya miti tuba ari epilepsy tutazi ahanini ico yavuyeko izo genetique ni kenshi so kugira ngo umurwayi akire burundu ni kugira gusa amakrize abe make canke yari hari krize hagarara mu guheraheza muganga Aloise kamwe n'ubusa twamubajije nimba ingwara zifata imitsi zivugwa zigakira ico mwomenya nuko muri izo ngwara zifata imitsi hariho izidakira hakaba n'izindi zikira n'izindi nazo bagapfufahaza kurya naze kudondaguriye n'irya migwi yose hariho izivugwa zigakira n'izindi zidakira burundu dupfufahaza hakaba n'izindi zikeya no gupfufahaza usanga bidakunda nk'akarorero kizikira burundu habijya surtout les maladies infectieuses nk'ivyo namwe ndakubwira vya meningite encephalite aho usanga habaye infection ija mu bwonko za malaria iyo za malaria ivyo ni ibintu bikira ubivuye kare birakira muca muvura iyo ngwara yabiteye yego tuca tuvura iyo ngwara yabiteye twabanje no kuvura ibimenyetso umurwayi afise iyo ari bishoboka kuvura ariko iyo ngwara yabiteye ari infection iravurwa igakira nimba ari tuberculose neuromeningite yacagiye mu bwonko ico muhaye imiti y'igituntu birahera akazosura kamera neza akaba umuntu yigeze kuba yarwaye mugabo atakigwaye kugira umuntu arwaye malaria kugira umuntu arwaye ikindi kintu izo zirakira habijya nakubwiye vya maladie carentielle umuntu afise vitamine B12 idakwiye ivyo birakira upfa kubugira ivyo bita supplementation ukayimuha iyo vitamine yaribuze birasubira inyuma ibimenyetso byose bikanyika bikagenda nakubwiye yuko hariho navese zikira ubwo bwari uburorero bw'ibikira byo canke nkabya nakubwire maladie metabolique nk'umuntu yagize hypoglycemie umuhaye isukari ukamutera glucose glycemie gasuri kaba normal acamera neza nk'utagira icunyunyu ca sodium nk'akarorero yari afise ivyo bita hyponatremia umuhaye ico cunyunyu ukamusupplementa ukamutera bigasubira kamera neza vya bimenyetso birasubira bikagenda urumva hano uburorero bw'indwara zikira zari zafashe systeme nerveux centrale beaucoup plus
hariho rero n'izindi zikira bukebuke utovuga ngo wamukijije 100%. Nk'abantu baza bafise AVC ino iwacu turatera imbere gose, ivyo vya trombolize na thrombectomy nami ndagusigurira ntavyo iwacu n'ibikoko gukora cane, ntavyo nje ndabona ntabihari. Kandi n'abagwayi baza kwivuza batevye. Ahandi abagwayi mu bihugu biteye imbere bose n'umugwayi womenga afise niveau intellectuelle ntoya abazi ibimenyetso vya AVC baba bose basensibiliza cha telefone ku nimero izwi bagaca baza kumutora baza bariruka kugira chance zo gukira nimba zihari ntizigabanuka. Ariko twebwe aza kubwira ngo mazindwi ngo kuboko kwanje kw'iburyo ngo kudakora. Bumva nk'uwaje amazindwi nta bintu birebire bomufasha. Rero muri ico gihe turamufasha ivyo dushoboye tukaraba ko twagize icabiteye yego n'ivyo yaragize AVC, ariko turagira ivyo bita kinésithérapie ba rééducation fonctionnelle kugira ngo tugaruke, hama tukaraba n'icamuteye AVC kugira tumukingire ntazosubire kugira izindi AVC zivuye kuri ico kintu. Ariko haraho agumana amasekere iyo paralyse basanga ntazigera asubira kumera neza nkuko yahora kera. Urumva nk'uwo tuba tumuvuye mugabo partiellement, tuba duhejeje, tuba tumukingiye izindi AVC zizoza. Muwamukoze kugeza aho mugeze, aho tugeze. Hariho n'izindi zidakira na gatoya. Hariho nk'indwara bita sclérose latérale amyotrophique, ni indwara umugwayi ayigwaye ino ibimenyetso biba bihari mugabo nta mateste menshi tugira kubera kugira kumbure mu myaka iza tuzobishikako. Ariko iyo ni indwara uyigwaye abarindiriye gupfa kandi atabirebire bameliora qualité de vie gusa. Ibimenyetso vyiwe abameze gutuma ibimenyetso vyiwe n'umuntu usanga nawe nyine afise paralyse, ugasanga afise paralyse nko ku maguru, ugasanga iyo paralyse ingana iburyo ugasanga ari paralyse gose, ibubamfu ugasanga si cane, hanyuma ikindi ugasanga amamiscle yiwe ariko aranyunyuka. Niho baho bavuga sclérose latérale amyotrophique. Ico kintu canyuma amyotrophique umva ni amyotrophe ni atrophie musculaire, amamiscle arayonga agasigara aho ntaco mumufasha. Uyo uvyukuri iyo ngwara no mu bihugu biteye imbere nta miti yayo ihari. Mwebwe mwese mwariko muraraba kino kiganiro aho twariko turayaga kubijanye n'ingwara zifata imisi isoza bwenge bita manere zivugwa n'abaganga bita abaneurologue. Nizera ko mwashoboye kubumvira ibitari biki. Ndabashimire mwevuye ku mutima. Nshimire kandi mwe vy'umwihariko muganga Dr. Aloise Kamwe n'ubusa yanonosoye ivyo kuvura ingwara zifata imisi isoza bwenge, we yemeye akaduha umwanya wiwe akadusigurira vyinshi bijanye n'izi ngwara zifata imitsi isoza bwenge bita manere. Tukaba tumushimiye gose. Mwese naho gutaha murakoze.